bakunzi bahaje ubutumwa bw'amahoro ku mbuga ngurukanabumenyi turabaye ikaze muri kumwe na Celestin Yaririzwa nayo kuri kamera akaba ariho Evrard Ntihinyuzwa. Nkuko mubibona sindi jenyene nkaba ndi kumwe n'umutumire musanzwe muzi benshi umwungere wa mbere w'ishingiro rya Pentecote misiyoni ya Bujumbura. Mwungere turabaye ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Ego sinovuga ngo mwidondore ariko nimba hari uko muvuga mutireka nivuge kuri aka kantu nanyene turabaye ikaze mwungere. Murakoze cyane. Ego nta byinshi novuga kuko umwungere aba ari umwungere w'intama. Ego igikorwa cacu no kuvuga ubutumwa bwiza no kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Ego murakoze cyane mwungere. Mbega turavye ku vya kahise k'amashingiro ya Pentecote turabona misiyoni zagiye gutangura zitandatu zitangujwe n'abamisiyoneri ariyo Kayogoro, Kiremba, Gishiha, Mugara, Nyanzarake na Bujumbura. Harimo n'iyi misiyoni nyene twatebakwe tukaba turi kumwe n'umwungere wa mbere. Mbega mwungere hari ico mutubwira mu ncamake kuri kahise ka misiyoni ya Bujumbura? Ego turabifise. Ego igihe ubutumwa bwatangura gushika muri Afurika yo hagati bwahereye mu gihugu c'i Kongo mu 1921, hanyuma mu 1935 mu kwezi kwa gatanu niho misiyoneri Thomas Wimbere yashika mu Kayogoro. Inyuma y'amezi nk'atanu mu kwezi kw'icumi aca agenda i Kiremba. Muri ico gihe rero hagumye mu masitasiyo abiri misiyoneri baca baravyara amashengero ya Gishiha, Mugara na Nyanzarake. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1948 niho umumisiyoneri wundi atari Thomas Wimbere yitwa Costa Palmesh yava i Buvira ashika i Bujumbura aza kubonana n'umwami Mwambutsa mu kwezi kwa munani 1948 amusaba ko yoza kuvuga ubutumwa i Bujumbura, cane cane afise intumbero yo kwigisha abasirikare n'abakozi ba leta bari muri iki gisagara. Naribyo harimo n'abakongomani benshi mu basirikare b'Uburundi. Muri ico gihe rero niho ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura ryatanguye kuvugwa kuva muri uko kwezi kwa munani. Murakoze cyane mwungere. None twovuga ishengero ryatanguriye hehe, hoho sitasiyo yayo yabereye hehe? Igihe ryatangura byari bivuye ku bakozi b'abakongomani bavuye Buvira bari baje gukora akazi bisuma mu Bujumbura b'abafundi abo twita abamaso. Hanyuma rero barabura aho basengera batangura kwikoraniriza hamwe harya mu Bwiza ku bya gatandatu nimero 35. Aho hariho ikirabo bakapima inzoga, hanyuma nikera bavuye ku kazi bagaca bahakoranira bagasenga. Barahagumye rero igihe kitari gito, hanyuma barahava rero bararondera ikibanza ingene boronka aho basengera. Ikibanza barakibura kuko abakoroti niko babika no mu gisagara byari bigoye kuronka ikibanza. Hanyuma rero Résident General Haruwa yari yarongoye umukobwa w'umuswedwakazi, madamu we w'umuswedwakazi, aragerageza kuvugira ba misiyoneri yuko atoba ari mukuru kandi nawe ari umugabo w'urundo wa buri kibanza. Niho rero baca babaha ikibanza caha ku Ntahangwa. Iyi ni zone netre itaharugwa muri Buyenzi canke muri Bwiza, mugabo aha hari muri zone netre. Barahabaha rero barahubaka, mugabo bahubatse mu 1952 niho batanguye no kwimukira ngaha muri aya mashuri ya ngaha n'urusengero rwa mbere ruri muri aya mashuri ya kera. Nico gihe
rero baronse ikibanza ca mbere mugabo misiyoneri Costa Palmer baca baja kumushira hariya mu Kanyosha hariya hari mission libre suédoise aca yubaka y'inzu hari hakiri ishamba niko batubariye hanyuma guma hari ariko ibikorwa by'Imana bikorerwa umwungere wa mbere murakoze cyane kuri ako kahise na cyane cyane abariko bararukuru batamenya neza uko byazanye naho byaciye kandi buryo umufaransa niwe yavuze ati naho ugwaruka biruka rwose ati les jeunes vont vite mais ce sont les vieux qui connaissent le chemin ati abantu bakuze b'abahumure nibo bazi inzira murumva ko tumenye byinshi kuri yo ntaye cyane ku kahise k'ishengero none mwungere muri Bibiliya haravuga ngo kenshi abimbuzi bamari baki naho ibyimburwa ari byinshi mbega ku bijanye n'abakozi b'ishengero ho mu ntango byagenze gute twobanza tukagaruka ko batazi ngene ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura ryavuze abantu bamwe hari aho batwitirira Kiremba canke bakatwitirira Kayogoro ntibamenye ibyo ari byo twebwe ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura ubwa mbere ho turafise amashapere abiri yakiriho igira gatatu yarafutanganye ariho chapelle ya mbere yitwa Katumba na Kajaga na Gakumbu ayo mashapere Uburundi butarikukira yakukira mu Gasenga ibuvira Uburundi bumaze kwikukira rero barahava bayagarukana abakozi b'Imana ba mbere bahaguntangwa barabakongomani uwitwa Yakobo Selemani niwe wambere yaje nk'umuyobozi w'ishengero y'Ubuvira umuvugabutumwa wa mbere nawe yari yaje kurondera akazi k'umumaro yitwa Yamba Enoch niwe yabaye umuvugabutumwa wa mbere wa Kuntara hanyuma rero abo bakongomani baba abadiyakoni barabakongomani rero n'abamisiyoneri nibo batanguye ngaha nibo bakoranye kiretse ko mu nyuma bahahavuye haboneka amasitasiyo yandi mu gihugu hagati ariko ngaha ku ntango barabamisiyoneri n'abakongomani umwungere wa mbere murakoze cyane bakunzi bacu murumva ko ishengero riva kure benshi barabona abantu buzuye amasengero bakagira ngo niko vyamye ariko ni ingufu za benshi ni umwitwereko wa benshi bashoboye gukora kugira ngo ishengero riboneke none mwungere abantu benshi bakunda kuvuga bati uwo muvyeyi turamukeneye muze mukoreshe ikiganiro mbega mwungere mho mwatubwira mu cyamake ivy'igikorwa c'Imana no muhamagaro wanyu ko vyagiye biragenda kugira ngo abakunzi bacu nabo nyine bavyumvireho ibikorwa by'Imana twovuga cyane cyane tumaze gushika muri Pentecote ko twebwe twaciye henshi jewe natangiye kuba umukozi w'Imana nk'umuvugabutumwa imyaka ya kera nkiri muto cyane muri 74 nabaye umuvugabutumwa mwari mufise imyaka ingahe muri ico gihe noba nari mfise nk'imyaka 22 kera ubwo barongora bakuze mwari mukiri umusore cyane nari nkiri umusore yego hama bicaye bandanya gute ndabandanya nkora n'umusore yego ndakora n'umusore hanyuma mu nyuma ba mishengero barahava barambarira ko atamusore arongora ishengero ndahava ndubaka urugo yego hanyuma rero nubatse urugo jewe nubatse n'umuvugabutumwa yego ndabandanya ibikorwa by'Imana yego nari mfise umuhamagaro mugabo muri experience nagize jewe bampiye mu buryo budasanzwe banjanye ahantu hari igipimo c'imikaratusi ishengero ryaguye nta muntu hariho hariho ingoma gusa n'umuvyeyi umwe akuze yari afise umwana ahetse n'undi w'umucuhu turavuze ingoma n'umupasitori w'umutama cansigaho ambarira ko azogaruka kundaba ntiyabakigaruka yagarutse haheze ukwezi maze kubaka urusengero hanyuma rero birabandanya aho maze kuronka abantu no kubaka chapelle Rameki aradugayo mu nyuma muri 76 yari akiri mushasha hariya naho nyene abonye ivyo nakoze ngaho aca amanura nza gukorera mu karere ko ku Magara abantu baraguye banywa bitameze neza ntiyari Pentecote cari ikindi kintu
baranywa byeri baranywa kanyanga ibyo n'ingorane twasanzeyo turwana ubwo turashimira Imana aho hose twaciye haba ku ishuri rya Kibatura aho twatanguriye haba iyo twagiye gukora haribo abigishwa bigishije benshi n'abapasitori dukoranaga twaragize umugisha kuko abigishwa bacu barabaye abapasitori. Yego cyane. Yego. Imana ishimwe cyane murumva nta kiba cyoroshe. Dawidi niwe yatwawe kuragira intama ari muri experience yo kuba umwami. Umva mwongere namwe ibyo byose naho byabaye byariko birabakuza byariko birabakomeza binabaza dore experience kugira ngo mugere aho mugeze ubu. None mwongere iradiyo ubutumwa bw'amahoro ego ni y'amashengero ya Panikote musanzwe muyize kandi turashimira cyane inama nkuru yabongereye kubona yarayishizeho kuko ubu uriko irakwiragiza nuvuga ahantu hatari hake ivyugwa vy'Imana. Mbega mwongere none na gusa i Burundi hoba ariyo ahandi hantu misiyoni ya Bujumbura yabifise naho nyene amabranche nimba ibikorwa byo byaragutse no makungu navyo arico mutubwira turashobora kubivuga ubu turakorera muri Afrika y'Epfo kuko umupastor yari yakoze ibikorwa hariya yari umumambure wacu mu ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura ubwiriza bwo ku muyaga aherutse no kwitaba Imana mbere tumaze kujayo inshuro nyinshi ubu turamaze kuronka y'abantu batari bake ubu dufise abapasitori turafise n'abavugabutumwa barenga nk'icumi kandi turafise aho dukorera aho bahereye Cape Town hariya mu bumanuko ahitwa Sote River turafise ni Pretoria rero ndacavuga amasitasiyo ya kera turafise n'Idiriba turafise n'akandi karere ugaruka nk'uraba nk'ubuduga garuka ino kuri Port Elizabeth ahitwa Moselbel turafise n'akandi karere ahitwa mu Maranga n'ahitwa Cosmo City mu ntara ya Pretoria ugaho mu Maranga urumva ni mu ntara ya Maranga nyene utera uja Mozambique. Turafiseyo ishengero ritari rito tugira ndakorema ntitwoshoka tuvuga yuko twebwe ntituvyita misiyoloji kuko misiyoloji hariho ibintu byinshi biba vyakozwe ubwa mbere hoho uba wabanje kwemeranya n'ico gihugu ivyo muzokorana mu buryo bw'iterambere hanyuma kandi uba wavuganye n'igihugu cawe ugiye gukora muri ico gihugu kindi kuko hari ivyo ukura mu gihugu ujana mu kindi. Ivyo rero n'amasezerano manini bisaba n'inyigisho kugira ngo umuntu agire ku rutonde mugabo turacagira nkaberema y'abantu bacu kugira ngo nibakomera bazoce binjira mu gihugu hagati mu banyagihugu bo muri Afrika y'Epfo. Nk'ahitwa rero mu Maranga niho tumaze kuronka abanyagihugu bararonse ikibanza twahawe n'umwami bariya bami aho rero twarubatse urusengero twarabatereye n'amabati ubu aho turamaze kuronka abasida Afrika. Hanyuma turafise abandi bariko baduhamagara bari Mozambique bagomba ko twojayo kubegeranya. Turafise Mozambique i Maputo abaratangije ishengero n'abamambure b'ishengero ryacu mbere barabana n'umupasitori bakera muri Mozambique naho ubu baherutse kuronka uruhusha rwa leta turiko twitegura kuzotuma intumwa uja kuri abo bantu bose kugira ngo dushobore kugira hanyuma kandi turashigikiwe n'ibikorwa by'Imana biri mu Bruxelles kuko duherutse Bruxelles turi kumwe na mwongere wo mu Kayogoro twari tugiye gushiraho abandi bakozi b'Imana kandi ubu twasengeye harimo abanyabujumbura twarashitse n'i Paris ariho witwaye Erihuti Kaminuza yatangije ibikorwa barabonye ko yabitangiye neza mugabo aracabuza abakozi b'Imana bo kumufasha. Ibyo
byose turiko turasenga Imana kugira ngo Imana ize gukora uburundi hanyuma abakozi b'Imana babonetse bo kuja gufasha ibikorwa bazogende babashimire kandi turabishitsengera cyane. Murakoze cyane mwongere bavuze ishengero canke abakristo turumvamo ikintu kidasanzwe cyo kubatizwa mu mazi menshi mbega muri misiyoni ya Bujumbura vyovyo vyatanguye ryari vyatanguriye ico gihe abakristo bangana gute mutubwira historique y'ibijanye n'umubatizo navyo hamwe n'ahantu ho kubatiriza mu ishengero? Umubatizo mu ishengero ry'i Bujumbura watanguye kera byatanguye mu kwezi k'umunani muri 48 mugabo urubatizo rwa mbere rwabereye kuri Shanike hariya ku Tanganyika itarike 13 z'ukwezi kwa gatatu muri 49 hanyuma muri ico gihe nta barundi benshi bari bwabonekemo abo bantu b'abashitsi b'abakongomani n'abandi banyamahanga bari abasirikare n'abandi bantu bakora ino nibo babatijwe. Ndafise igitabo hano kirimo historique ariko ntibatubariye runombe abavyanditse ntibatubariye runombe ariko n'indi izo tarike zirimo babitanze. Hanyuma barashishikaye kubatiza mu Tanganyika kuko bibiri yivuga mu mubatizo w'amazi menshi mugabo mu mwaka w'1986 niho twatangiye kubatiza mu rugomero ngaha tuvuye mu Tanganyika. Urubatizo rwa mbere rwaha mu rugomero rwo ku rusengero rwabaye itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 1986. Sinshobora kuvyibagira kuko ni jewe nigisha abanyagice n'abatijwe ngaho bateguje urumva ndafise ababatijwe mu mbere ari abakozi b'Imana batangiye muri urwo rugomero na pasiteri Leonard Karima. Mwongere murakoze cyane bakunze bacu muratwihanganira nitwo mubaza vyose kuko turazi afise byinshi nawe nyene yotanga ariko turiko turavunagura mu ncamake. None mwongere nkuko twavye tuti burya ce sont les autres qui connaissent le chemin. Abasaza nimwe muzi amayira iminyuro nice kintu mwongere mwumva mubwira ugwaruka bw'ubu mufatiye ku nyifoto turiko turabona y'ubu hamwe n'ubuzima bw'ishengero ukuntu bumeze ariko kandi niyo dutera tuja mu ijuru turabaye ikaze nimba ari ikintu mubatekerera kugira ngo mu minota mikeya nawe nyine ibiyumve ijambo ry'umuvyeyi. Cane ibintu ubu turavye vyabahindutse kare abantu barakunda ijambo ry'Imana bakigisha abana bato gukurira mu ijambo ry'Imana kandi abana nabo bakaryubaha. Mugabo muri iki gihe ibintu byarahindutse ariko jewe sishira integeke ku bana ndazishira ku bavyeyi. Ubu abavyeyi imyifato bagira imbere y'abana iratandukanye n'iy'abavyeyi ba mbere bifata imbere y'abana kuko ukoze ikintu kibi umwana abona nawe azobikora arabona ko atari kibi. Ubu rero abantu bo mu mashengero hari ibintu bakora binyuranye n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga kandi bari mu mashengero kugira ngo bigende neza nuko abavyeyi dukizwa neza hanyuma abana bakaturabirako. Nibi bijanye n'umuhamagaro iyo umuntu afise umuhamagaro wo gukorera Imana biramworohera kurera abandi bazokumva umuhamagaro wo gukorera Imana ariko iyo wabarongoye nawe ukabarera nabi nabo bashitse mu bikorwa vy'Imana baca babikora nabi. Ico nico mwongere mu kurangiza ikiganiro cacu mbega mwotubwira ibanga mwakoresheje kuko ibi bintu vy'Imana mubimazeho imyaka myinshi igikorwa nticoroha n'ivyo kirimo inzitizi ariko murashobora kuvuga muti jewe ibanga nakoreje niri ijyatumye mpagarara n'ibyatumye ko abakiri bato baravuga bati ugego n'ivyo abo bakoze baratubwira tubandaye mugabo niba tubwira ibanga bakoresha batubwira ngo tubikoreshe tugere aho bageze. Mwongere murahawe ikaze mu gusoza ikiganiro cyane ibanga ni rimwe no gukizwa neza kumva ko umukristo hanyuma mu gukorera Imana ukagenda gukorera Imana utiteze kuronkamo inyungu n'imwe
kuko aho twatangura gukorera Imana nta n'amashikano twari bwaronke mw'ishengero. Abantu bamwe iyo babona twubatse, iyo babona ibintu biriho bazi ko harimo ubutunzi, akakubarira ko afise umuhamagaro mugabo arondera amahera. Ariko twebwe twakorera Imana ata n'amahera turaronka. Kuko nibuka nk'umubwiriza twarimo bw'iwacu bwa Murambi, bwari ububwiriza bubiri bufatanye. Twigeze kuronka ibihumbi 10 gusa ububwiriza bubiri. Hanyuma pasiteri bamwe akaca avuga ati dushire amakaramu hasi duhaguruke tugorora amaboko tubanze dushimire Imana ko Imana yaduheza. Mugabo umuntu umwe uyu munsi arakora mu mufuka kandi imperezo y'ibihumbi 10. Umuvugabutumwa yarashobora kuba ku ishuri ukwezi kugahera ataronse n'ibihumbi 10 n'imiherezwa yiwe ntayironke nawe atayafise. Turasenga Imana. Hanyuma aho nshikiye muri ibi bikorwa jewe mvuye mu misozi yo narindi nkaja mu ishuri ya Bibiliya nkagaruka ngaha nkazaha nari nzi gusa ko umuntu ategerezwa gukorera Imana hanyuma Imana ikazomuhemba. Ibindi byose nta noneho jewe navundi narinze Imana yarampaye umugisha ndavuga abana narinze byaba abana 11 atamuntu n'umwe afite n'iherabi kuko nari nariyize turavugana n'umudamakazi wanjye madamu wanjye gutungwa n'ibyo dufise kugira ngo ntiduhave dukorokera mu ngorane. Hanyuma rero turaje inama we avuga ko aja kurima aronka irya z'abana nanje mvuga ubutumwa singore ishengero nzohave nkora mu bikorwa by'Imana mpave nanigwa. Niyo nzanye ikintu akambaza mbarira nshingira intaha iyo wabikura ntituhave tugwa mu ngorane. Hanyuma rero maze kumubarira yarahava rero agaca avuga ati tubanze dusenge Imana. Murakoze cyane mwongere murumva mu cyamake yagize ati nuko bumbwa n'ibyo umuntu afise, ariko kandi iyo umuntu aje gukorera Imana si muri societe si muri company avuga ati nje kwitangira igikorwa cy'Imana mwongere nivyo byamufashije. None mwongere rero mukurangiza ikiganiro cyo ka radio ubutumwa bw'amahoro ku mbuga ukanabumenye tubashimire kubona mwitavye ubutumire bwacu mwongere. Twizere ko n'ikindi gihe mwongere twakeneye muzo twitaba. Birashoboka nzobitabo kuko ntaho nyegerera n'ibyo mvuga musigaye mubifata ngasanga vyagiye se n'ibintu vyagiye. Murakoze cyane mwongere dusubira twibutsa yuko mwongere ubutumwa muvuga mu rusengero canke tufata mu rusengero munyuma burabonwa n'abantu ibihumbi 100 mwongere hajya mu rusengero abari nk'abantu bangaye mbega mugereranije amayene batubariye ko bari batwubakiye urusengero batubariye ko abinjira basanzwe bose buzuye bicaye neza ari ibihumbi 5 ariko muri iki gihe ntitukekeranya ko bidakwira kuko hanze ubu twaraharuye abantu bari hanze ubu bararenga 1000. Ubu rero tugomba yuko Imana idufashije tugaheza inyubako dufise hano kungura urusengero tugarwagura neza kugira ngo abantu b'Imana baronke ijambo. Yego cyane nk'umwe mu bakozi b'iradiyo mungire nico nagomba nshike ko yuko twebwe video tuba twafasha ari gihe turaba abantu bayiraje sana abantu ibihumbi 100 murumva yuko tuba twagwije babana 500 kugwizana 200 tuba twabagiriye igikorane bigasubira bikarabwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu natwe naho dushimira yuko mwatwitavye namwe turizera ko dushimira mungereye kuri dukora. Yego cyane murakoze bakunzi bahaje ubutumwa bw'amahoro Celestin we mwari kuri mikro nayo kuri kamera kabari bifa ni nyuzwa reka no gusoza ikiganiro nkuko turi kumwe n'umuvyeyi mwongere arangitse adusanga mugisha asenga murabe kaze muvyeyi. Murakoze cyane. Yego Mana nyakubahwa data wa twese turagushimiye ko wateye iteka amashengero ya Pentecote mu Burundi ukaduha iki gikoresho citwa radio kugira ngo ijwi ry'abapentecote ryumvikane mu mahanga menshi. Turagushimiye kandi kuri urugwaruka rwacu rwitanze kugira ngo rushobore gukora iki gikorwa nubwo bamwe bataronka impembo ariko bitanga kubw'umuhamagaro. Turasabye ngo bakomereze umuhamagaro ubahezagire ikiganza c'Imana kibe kuri bo kandi iri jwi ry'abapentecote ryumvikane mu mahanga yose kugira ngo aho ubutumwa bwiza buzokwizwa mu mahanga yose
n'ubwavuzwe n'abapentekote buze bubemo kugira ngo dushobore kunyaga iminyago satani inzambane yavuga maze haboneka abarundi benshi baja mw'ijuru. Turabigushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. bakunzi mwakoze kubana natwe naho ubutaha.